Mwaramutse Fideli, tuyahere kuyavugwa mu karere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarirukanye ejo ku munsi wa gatatu umumenyeshamakuru w'umufaransakazi akorera ikimenyeshamakuru candika c'abongereza Reuters. Sonia Rollet yirukanywe inyuma yaho yimiwe uburenganzira bwo kubandanya akorera muri ico gihugu. Yari yasavye urwo ruhusha mu kwezi kw'icenda ngo ashikirize amakuru yerekeye Kongo. Yaremerewe gukora ariko ku makuru y'inama kwihindagurika ry'ibihe yabereye ku mugwa mukuru Kinshasa mu kwezi kw'icumi, ariko yarakirindiriye no kwemererwa kuhaguma. Ku munsi wa kabiri niho yaronka icete kimusaba kwitaba igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu Kinshasa. Caciye kimwaka pasiporo kimwuriza ubudatevye indege yaja i Paris mu Faransa iciye Addis Abeba muri Ethiopia. Sonia Rollet yavuze ko atasiguriwe icatumye yirukanwa. Amakuru kuri Somalia, abahinga ba ONU bavuga ko umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab wo muri Somalia wongereje iminyuro ukuramwo amafaranga irenze aho wakura mu bikorwa vyayo vya misi yose. Uwo muhari ubu wahisemwo gutoza amatagisi ku mabariyeri, ku mazu no ku bari mu bikorwa vyo kubaka. Muri raporo yayo nshasha abahinga ba ONU bavuga ko uwo muhari w'iterabwoba uriko urarondera ayandi mafaranga ngana hafi umuriyoni umwe w'amadolari kugira ishobore guhemba imishahara abagwanyi bawo. Iyo raporo ivuga kandi ko naho leta iri mu isekeza ryo gusangangura uwo muhari, abo bagwanyi baracashobora kunguruza amafaranga yabo hagati y'amabanki yo muri ico gihugu. Leta ya Somalia yaragabishije abariha amatagisi Al-Shabaab, ivuga ko aciye kubiri n'amategeko, ariko abo banyesomalia bo bavuga ko abategetsi badashobora kubacungera umutekano mu gihe bokwanka kuriha ayo matagisi asabwa na Al-Shabaab. Kuri Afrika kandi, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo ku munsi wa gatatu niho yatangaza ko igihugu ciwe kirangije igikorwa c'inteko za Balkani z'abanyaburaya zari kurwanya iterabwoba muri Afrika. Izo nteko zari zimaze imyaka irenga 10 muri ivyo bikorwa. Abasirikare b'Ubufaransa baranswe urunuka na bamwe bo mu bihugu vya Afrika babona ko ari inteko z'abakoloni ataco ziriko zirakora kigaragara. Perezida Macron yarakuye abasirikare muri Mali uyu mwaka igihe imigenderanire n'abategetsi bashasha b'ico gihugu yatosekara. Ariko abasirikare hafi 3,000 b'Ubufaransa baracari muri Burkina Faso, muri Chad no muri Niger. Akaba ata mugambi wa vuba uratangazwa wo kugabanya igitigiri cabo. Abasirikare bo mu nteko za Balkane barungitswe muri Mali mu 2013 igihe abajihadiste bari bafashe igice kinini c'uburaruko bw'ico gihugu imbere yo gusubizwa inyuma. Ku mugabane wa Afrika kandi, ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryarateye akamo ejo ku munsi wa gatatu risaba ko ibifungurwa n'imiti vyinjizwa ku bwinshi mu ntara ya Tigreya ni muri Ethiopia. OMS ivuga ko izo fashanyo zitaremererwa kwinjira muri iyo ntara naho habaye amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe mu ndwi iheze. Kubwa OMS, abanyagihugu mu ntara ya Tigreya bakeneye imfashanyo zihuta inyuma y'imyaka 2 bamaze mu ntambara, kandi n'abagira neza bakaba barabujijwe kwinjira muri iyo ntara. Intambara hagati y'inteko za leta ya Somalia hamwe n'abaroberi ba Tigreya yatumye iyo ntara yo mu buraruko bwa Ethiopia yinjira mu nzara hamwe n'ubukene bw'imiti. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yarakiriye neza ayo masezerano yo ku itariki ya 2 ukwezi kwa12, ariko akagabisha ko haheze indwi asinywe gushika ubu atakirakogwa mu gutanga imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti. Ijwi ry'Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika muri Irani, amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yavuze ko ibisagara vyo mu burengero bw'igihugu vyakoze imyiyerekano ejo ku munsi wa gatatu. Imyiyerekano yakozwe mu kwifatanya n'abandi mu kigandaro kimaze imisi 40 kuva abajejwe umutekano bishe abari muri iyo myiyerekano mu manuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Ni imyiyerekano yatanguye ku itariki ya 30 y'ukwezi kw'icenda k'uyu mwaka, inyuma yaho hiciwe umwigeme yitwa Mahsa Amini w'imyaka 22 yishwe inyuma yo guhagarikwa ku mugwa mukuru Teherani n'igipolisi camwagiriza kutubahiriza imico hamwe n'akaranga ku bijanye no kwitwikira mu mitwe ku bakenyezi muri ico gihugu ca Irani. Ishiramwe ryo muri Irani riharanira agateka ka zina muntu rifise icicaro i Oslo mu gihugu ca Norvege ku mugabane wa Buraya rivuga ko iyo myiyerekano itangura hamaze kwicwa abantu 304 barimwo abana 41 hamwe n'abagore 24. Mu Rwanda, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ku munsi wa kabiri yaratanze raporo yayo y'umwaka w'ibihumbi 2021 n'ibihumbi 2022 ku bagize inama nshingamateka na nkenguzamateka. Biravuga ko abantu bavuga ko ari imfungwa ziri bya politike ndetse n'abanyamakuru ngo ko batemerewe gusurwa kandi ko bafatwa nabi. Uyo ni Depute Frank Habineza. Rero nabwira ko mu birego byose twabonye kugeza uyu munsi nta kirego cy'umuntu wanze gusurwa hariya muri gereza twari twabona. Uyo nawe ni Marie Claire Mukasine ayoboye komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Ejo kuwa gatatu urwego rwasigariye kurangiza imanza zasizwe na za sentare mpuzamakungu rwarabandanije kuburanisha urubanza ruregwamwo umugwizatunga Felician Kabuga ibyaha vya genocide, humvirijwe amasura y'ubushikiriza manza. Gushika ejo kuwa gatatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugambwe uzoyobora amashami uko ari abiri ya Kongre ntiwari bwamenyekane inyuma y'amatora yo ku munsi wa kabiri yo muri kimwe ca kabiri ca manda y'umukuru w'igihugu. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ku munsi wa kabiri yatanze raporo yayo y'umwaka w'ibihumbi 2021 n'umwaka w'ibihumbi 2022 ku bagize inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ibibazo birimwo ivy'abanyororo baborezwe gufa n'ubwinshi bw'abafungiwe mu mabohero yo mu Rwanda vyagarutsweko n'abadepute nk'ibibangamiye uburenganzira bwa muntu. Asumta Kaboyi niyo nkuru adufitiye. Iyi komisiyo ivuga ko yagiye mu magereza yose yo mu Rwanda mu bigo byita ku bakuze ndetse banareba uko uburenganzira bw'abafite ubumuga bwubahirizwa. Ibikubiye muri iyi raporo ni ibyakusanyijwe kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize wa 2021 kugeza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Bamwe mu badepite bagaragaje izindi ngingo zikwiye gusuzumwa mu zibangamiye uburenganzira bwa muntu. Uyu ni Depute Frank Habineza. Biravuga ko abantu bavuga ko ari imfungwa ziri bya politike ndetse n'abanyamakuru ngo ko batemerewe gusurwa kandi ko bafatwa nabi. Mwatubwira uko mwabibonye. Usanga hari ikibazo cy'abantu bafungwa bakababere bakarekurwa n'inkiko ariko bagatinya gusaba indishi leta. Jya nabo twasaba ko mwabakorerwa ubukangurambaga kugira ngo abantu bakuva ko ari ibintu bisanzwe ko barega leta bagasaba izo ndishi niba barafunzwe bakarekurwa nta cyaha bafite. Ibi kimwe n'ibindi byabajijwe by'abantu baraswa n'inzego z'umutekano ku mpamvu z'amakosa anyuranye baba bakoze nabyo byatunzwe agatoki na bamwe mu ntumwa za rubanda. Depite Jean Claude Ntezimana. Hari ibigenda bivugwa biba bidafite evidence cyangwa bitagiye mu nkiko bitakurikiranwe by'aba bantu baraswa bagerageza gutoroka za gereza. Nagira ngo ntange inama kuko mu bindi bihugu usanga umuntu ugerageje gutoroka kandi yari ari mu maboko y'inzego z'umutekano hari uburyo buteganywa bwo kumuca intege bakamurasa amasasu
atari buze gutuma apfa. Ikibazo cy'abantu bafungirwa mu kato cyakunze kumvikana mu nkiko, aho bamwe mu bagororwa bakunze kubigaragariza umucamanza. Mu minsi ishize Kayumba Christophe wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda waje kuregwa icyaha cyo gufata abakobwa ku ngufu, yaje no gushinga ishyaka yise Rwandese Platform for Democracy RPD, yabwiye urukiko ko afunze mu buryo bwa kato ndetse akaba atabona n'inyandiko z'ibirego. Umunyamakuru Cyuma Hasani nawe yakunze kumvikana avuga ko muri gereza ya Mageragere aho afungiye akorerwa iyicarubozo. Karasira Aimable nawe uregwa ibyaha birimo guhakana jenoside no kuyiha ishingiro no gukwirakwiza ibihuha. Ibi byaha